Ibiro vy'uburere bw'ubuvuzi bitandukanye vyuguruwe vyubatswe na leta y'u Burundi biciye mu buryo butanzwe n'igihugu c'Ububirigi kibicishije kwishirahamwe rikorera mu gihugu c'u Burundi Enabere. Umushikiranganje ajeje kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida muganga Sylvain Nzeyimana akaba yatangurije ico gikorwa ku biro vy'akarere ka Kabezi kari muri komine Kabezi nyene intara ya Bujumbura. Ahandi huguruwe inyubakwa nk'iyo akaba ari muri komine Bugarama intara ya Rumonge. Aha ibirori vy'ukugurura ku mugaragaro iyo nyubakwa bikaba vyatangujwe n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida muganga Jean Baptiste Nzorironkankuze. Inyuma yo gushikiriza ku mugaragaro abene igihugu iyo nyubakwa no kubatekerera impanuro baba abagiye gukorera muri iyo nyubakwa baba bagiye kwitura abaganga bazohakorera, igikorwa nk'ico kikaba cavuye kibandaniriza kugurura ibiro vy'akarere k'ubuvuzi ka Gwibaga kari muri komine Mugongomanga mu ntara ya Bujumbura. Izo nyubakwa zose uko ari zitatu zuguruwe mu turere tw'ubuvuzi tudondaguye. Ubutumwa bwagiye bushikirizwa abene gihugu nuko yaba umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya sida muganga Sylvain Nzeyimana, yaba umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje muganga Jean Baptiste Nzorironkankuze bahamagarira abene gihugu kwitura amavuriro igihe cyose bafise akababakiye ku magara yabo. Nayo abasanzwe barangurira imirimo muri ubwo burere bw'ubuvuzi bagasabwa gufata iya mbere mu kubungabunga izo nyubakwa bakanurushirizaho kwitaho kwakira neza abene gihugu babitura. Iyi nyubakwa nabonye nziza cyane izotuma abayikoreramwo bamererwa neza, biyumva neza bariko barakora, maze bikazoca byoroha bariko baratunganiriza abene gihugu. Bene gihugu nibatabatunganiriza neza abantu bakorera ngaha ntibaze bitwaze ngo bakorera ahantu habi ngo baramererwa nabi bariko barakora. Inyubakwa nziza cyane bazokora bamerewe neza maze bakora akazi bajejwe. Iyi nyubakwa hamwe n'izindi zibiri zubatswe muri Bugarama na Gwibaga nk'uko uwaserukiye ingoma y'Ububirigi yamaze kubivuga, zije gutorera umuti w'ubukene mu bushikiranganje dufise bw'inyubakwa zidakwiye, naho ubwo bukene budaheze rwose ariko harakavuyemwo. Izi nyubakwa rero hamwe n'ibindi bikoresho mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu duherutse kuronswa n'ingoma y'Ububirigi biciye muri Enabere mu mugambi PAES igice cya 5, biratwereka bimwe biboneka ko ingoma y'Ububirigi iriko irashigikira leta y'u Burundi mu bijanye no kwitwararika amagara y'abantu. Nagomba rero nsabe abazokoresha iyi nyubakwa baze bayibungabunge bayikoreshe neza, nitwagaruka ngaha nko mu mwaka uza tuzosange ikiyagayaga. Nagomba ndabasabe mupfasoni waserukiye ingoma y'Ububirigi udushikirire inzego nkuru z'igihugu, ubabwire ko leta y'u Burundi bicishije ubushikiranganje bw'amagara y'abantu dushimishwa n'ingene ingoma y'Ububirigi iriko irashigikira leta y'u Burundi mu migambi yayo yashize imbere. Izo nyubakwa zose zubatswe na leta y'u Burundi ifatikanije n'igihugu c'Ububirigi kibicishije kwishirahamwe Enabere zikaba zatwaye hafi umuriyaridi n'inusu mu mafaranga y'amarundi.